Ndabasuhuje bakunzi ba Ibyacu TV, nta kindi uno munsi tuje kuganira atari kuvyerekeye uno mukomediye wacu. Uno mwana umuzi ko yakuze neza kandi agakura yafise impano imwe idasanzwe itari ya bose, ariko uno munsi aza yasezeye ubuzima. Uno munsi bigiye kumenyekana yuko agiye kuja mu kuzimu. Inkuru yaje ibabaje, mbere biza kubabaza gusumba kurusha uko batubwiye yuko uno mwana Kacamana Darcy, Iradukunda Darcy kabisa yishwe na malaria. Umuntu arashobora kwibaza ni gute uno mwana yokwicwa na malaria, ariko uko biri kose nubwo abaganga baduhishije, nubwo biri kose kandi nuko uko byogenda kose, nubwo babiduhishije, uno mwana ntabwo nizera neza na neza yuko yishwe na malaria, kuko turazi malaria kungana ifatwa no kungana iba bimeze. Uno mwana njye tuvuga ngo yishwe na malaria, ariko nta kundi vraiment Kacamani yari umuntu w'impano, tuvyemeranye, kandi yarakora neza gusumba, kandi n'umuntu bizogora kugira ngo tuzoronke undi mwana azoza amusubirira. Nta kundi novuga, reka ndakubwira ugira subscribe kuri channel yacu, ariko tubandanye tumusengera Imana imuje imbere, Imana imwakire mu bugingo bwayo, kuko twese niyo dutera tuja. Ejo aho bukera ku itariki 11 hazoba uko mushingurana iteka. Kacamana Darcy ni umuntu yakoze neza muri comedy, nta numwe atamwemeza, ariko kw'Imana yisubije ivyayo, reka tubirindira. Abantu kw'isi barafise ishari, niko bimeze. Babonye uteye imbere ntibareka kutagufata nabi, babonye uteye imbere abakukwanyi baba benshi, mugani wa niyo mwongere. Babonye uteye imbere ntako badakora kugira ngo bagusubize hasi, ntako badakora kugira bagushira mu kuzimu. Kacamana Darcy, nawe ndabona koko abisi barakwanze, ariko Imana iragukunda, niwigira amahoro mwana wa mama, tuzohurira mw'ijuru twese niyo dutera tuja. Kacamana Darcy sinkeka kandi sinshobora kuvuga yuko yoba yishwe n'ingwara ya malaria, je ntabwo nshobora kuvyemera, ariko uno mwana naruhuke amahoro. Ciao ciao.